Je voudrais premièrement insister ici sur le fait que nous sommes arrivés à Doha à la demande de Tshisekedi. Twagiye Doha tubisabwe na Tshisekedi. Hari nyuma yifatwa rya Goma na Bukavu niho yagiye gupfukamira Emile wa Qatar kugira kunda duhamagaze mu biganiro nawe. Twe ntitwabihakanye kuko twebwe turabanyamahoro kandi twebwe twamye twizera ku kibazo ca Congo kizokemurwa n'ibiganiro. Uwagiye kubisaba niwe ariko Monsieur Tshisekedi yashaka kunguka umwanya. Tshisekedi n'umubeshi n'umuescro. Uyu ni Corneille Nanga umuhuza bikorwa w'ihuriro AFC M23. Aha yarabajijwe n'umumenyesha makuru nibi biganiro biri kubera Doha byarahagaze canke bibandanye. Ibi yabishikirije inyuma y'irindi jambo yagirije ku banyagoma na Bukavu aho basanzwe bagenzura ko Tshisekedi yahinda ibyo bari bumvikanye Doha muri Qatar. Ati twari twumvikanye amahoro guhagarika intambara ariko we yafashe inzira itandukanye mu kutugomorera kw'ingabo za FARDC wazalendo igisirikare cy'u Burundi n'imbonera kure. Aya majambo akomeye Nanga yayashikirije inyuma y'ijambo rya Tshisekedi ryo kuwa 30 Myandagaro mw'ihuriro ridasanzwe bise Congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation, aho yameze nk'uyamiriza abashaka guteranya abanyekongo. Ati nta munyamahanga ashobora kutuja hagati, ibibazo by'abanyekongo biraba abanyekongo n'iby'abanyekongo nyene. Ibi kandi bibaye mu gihe mu karere haba mu Rwanda mu Burundi kana handi abantu benshi bibaza ibibazo byinshi ku ntambara iri kubera muri Uvira. Turonka amakuru menshi ariko inyuma y'aya makuru menshi turonka hari ibyo tutabyigwa na cyane cyane ko iyi ntambara yahindutse yereka kuba y'amasasu gusa ahubwo ibandi y'amajambo na propagande. Muri iyi ntambara y'amajambo iri kubera kuri internet tubwirwa ko Uvira yamaze gukikuzwa n'izi nyeshamba za M23 umwanya n'umwanya bashobora kuyifata ndetse bakanabandaniriza Bujumbura gukuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bavuga ko bukorana n'intera hamwe zironderwa n'ubutegetsi bwa FPR. Kwigenekerezo rya 29 umwaka wa 2025 Goma yari mu minwe ya M23. Inyuma y'indwi zibiri gusa Bukavu yarafashwe. Bahise batangaza ko bagiye kwigarurira Uvira mu minsi itarenze ibiri gusa ariko siko vyagenze. Ni ikihe kintu mu by'ukuri basanze mu nzira cyababujije gushika Uvira ngo bayibohore nk'uko bari babisezeranije abanyekongo? Fyonda like na subscribe twinjire muri intambara y'amayobera imaze guhitana abasivile barenga ibihumbi ndwi kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Intambara hagati ya M23 na leta ya Congo zongeye gukara mu mwaka wa 2022. Iki gihe M23 ntiyari bwafata ingingo yo kwigarurira ibisagara bimwe bimwe batana mu mitwe n'igisirikare ca leta hanyuma bigahera bakisubirira mu birindiro vyabo. Mu ntango z'umwaka wa 2025 ni ibintu byaje guhinduka aho uyu muhari wafata ibisagara bibiri bikomakomeye uhereye kuri Goma yafashwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere hamwe na Bukavu yahise fatwa ku igenekerezo ya 16 Ruhuma umwaka wa 2025. Ibintu byarihuse M23 yaciye ifata urugendo rugana Uvira maze kwigenekerezo ya 18 Ruhuma yigarurira Kamanyora agace kari strategique kuri bo kashobora kubageza Uvira yari ku birometero 75 gusa uvuye hano bari. Kwigenekerezo ya 25 Ruhuma ingabo za leta ya Congo FARDC zisubije Minembwe yari yafashwe na Twigwaneho kwigenekerezo ya 24 mu kwezi nyene. Intambara zari zishushe kuko uwo munsi nyene wa 25 Ruhuma M23 yafashe Mikenge inyuma y'intambara zikaze zabahuje na FARDC ifatanije na wazalendo. Mu mpera z'uko kwezi kwa Ruhuma nyene ingabo za FARDC zifatanije na wazalendo zafashe ibarabara rya LN5 bagana mu gace ka Luvunge ku birometero 10 gusa uvuye ku birindiro vya M23. Habereye intambara zikomeye zo kugwanira Uvira igisagara gihuza Republika y'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Niki none mu by'ukuri cyatumye Uvira idafatwa n'ingoga nkuko byari vitezwe n'abatari bake? Ikintu ca mbere novuga ngaha nico no kwita position geographique ya Uvira. Uvira ni gisagara cihariye kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iki gisagara kiri kandi ku nkombe ya ruguru y'ikiyaga ca Tanganyika hafi y'imipaka y'u Burundi na Tanzania, bituma kibi gisagara cihuriro ry'ubutunzi n'akazi k'ubucuruzi hagati y'ibi bihugu bitatu. Uvira ariko iri kure cyane n'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda bitandukanye na Goma iri ku birometero 15 gusa
uvuye ku mupaka ibintu vyoroheye me 23 kuronka renfort na cyane cyane ku bushakashatsi bwa Radio France Internationale RFI byerekanye ko mu rugamba rwo gufata Goma harimo abasirikare b'abanyarwanda bashika 3500 bagwana ku ruhande rwa me 23. Ubundi bushakashatsi bwakozwe n'abahinga ba ONU byerekanye ko hagati y'ukwezi kwa Nzero na Rusama u Rwanda rwarungitse muri Congo ingabo zishika 6,000 aba bose bagwana ku ruhande rwa AFC M23 ivyanyaro kujifatwa rya Goma na Bukavu. Uvira rero iri kure y'umupaka w'u Rwanda ibirometero bigera ku 220 ariko ikaba yegereye Burundi. Uko kubakora igihugu cy'u Rwanda vyagoye me 23 kuronka ibikoresho n'ababafasha mu rugamba binyarutse ugereranije nuko vyari bimeze kuri Goma na Bukavu. Ikindi cagoye me 23 ni mitego ya wazalendo mu misozi hanamye ikikuje igisagara cya Uvira. Iyi ni teritaboroheye na gato kugwanirako ndetse bakaba barahatakarije abasirikare batari bake. Ariko hari kindi tutokwibagira nico no kwita patriotisme ugukunda igihugu kw'abanya Uvira bano baranze guhunga nkuko vyagenze muri Goma na Bukavu ahubwo bahitamwe kwiyunga n'ingabo za leta bahuza inguvu bagwanya me 23. Hari amakuru menshi yagiye yerekana ko igisirikare cy'u Burundi naco kiri gufasha muri iyi ntambara. Kuba Uvira yegereye Burundi birumvikana ko hadashobora gufatwa n'umwanzi wa Bujumbura ngo ubutegetsi bw'u Burundi nabwo burera amaboko. Mwarumvise ko nyene icubahiro Ndayishimiye avuga ko afise amakuru ku Rwanda rushaka gutera Burundi babikishije mu muhari me 23. Umutekano wa Uvira n'umutekano w'u Burundi nta gitangaje kirimo rero twumvise ko hari ingabo z'abarundi ziri gufasha igisirikare ca Congo kurinda Uvira. Mu gihe me 23 yari inaniwe gufata Uvira yafashe indi ntumbere gayitse. Human Rights Watch na Amnesty International bagirije umuhari ko wisha abasivile b'abahutu 140 mu buseruko bwa Kivu ari haguriyemwe abakenyezi n'abana. Ariko mu binyamakuru bigenzurwa na me 23 n'abayifasha muri iyi ntambara batangaza bitandukanye. Bo bavuga ko FRDC wazalendo igisirikare cy'u Burundi aribo bari kwica abasivile na cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamulenge. Mwijambo Colonel Nangashikirije wewe yongeje mu nimbonera kure ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi ko nabo bari muri Congo gufasha kwica abanyamulenge. Mu gihe amasezerano ya Doha muri Qatar yasa n'ayasubije ibintu hasi, ino ntambara ishobora kongera gukomera na cyane cyane ko impande zose zitubahiriza ibyavuye muri aya masezerano. Processus ya Nairobi yarananiwe. Processus ya Rwanda yari hagarariwe na President Lorenzo yarananiwe. Hakuramo akarengete nanje ndananiwe. Uno munsi yose yari hanze amaso Emile wa Qatar yiyemeje guhuza zino mpande zibiri. Ariko nawe nyene bishobora kumukomerana kuko mbona yaba me 23 leta ya Congo bose bakomeza gutana kwa makosa mu ginzira karengane za Congo zikomeza kwatikirira. Wakoze kubana nanje muri iyi video. Nimba ufite icyumviro cyangwa intererano nyandikira muri commentaire. Ikindi kandi ntibagire gufyonda like na subscribe.